Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristu. Nitugire Kristu, tugiye gusabikanya ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo c'amazaburi. Tugeze ku izaburi ya 92, duhera ku karongo ka mbere tugereze ku karongo ka 16. Ijambo ry'umutwe twisunga rivuga ngo intungane ikengurukira umukama. Ni izaburi, ni ururirimbo rwo ku munsi w'isabato. Ni byiza gukengurukira umukama no gucurarangira izina ryawe rudasumbwa, kumenyesha ubuntu bwawe bugica n'ubudahemuka bwawe ijoro kurindi, mu kuvuza inanga y'imirya 10 n'ikembe no mu kuvugira umuduri. Nkako mukama waranezereje kubera ibikorwa byawe, ndatera impundu ibyo iminwe yawe ikora. Ese ukuntu ibyo wagize bihambaye mukama, ese ukuntu ibyiyumviro byawe bishingiye kure rwose, umuntu w'ikigugu ntabimenya, ikizeze ntikibitegera. Naho ababisha bogwirirana nk'ivyatsi, abakora icaha bose bagasagarara, bazoruhira guhona ubutakivayo. Ariko weho mukama uri rudasumbana ntaryo. Nkako raba abasi bawe mukama, raba abasi bawe bariko barahona, abakora icaha bose bariko barashwiragira. Wantumye nega umutwe nk'imbogo, mboberezwa amavuta mashasha. Ijisho ryanje rihanze abangenza, amatwi yanje arumva abampagurukiye ngo bangirire nabi. Intungane ishurika bwa kigazi, igasagarara nk'isederi yo muri Libani. Ababaditswe mu ngoro y'umukama bashurikira mu birimba by'Imana yacu. No mu busaza bazokwama ibyamwa, babyibuhe kandi batotahare, kugira ngo bamenyeshe ko umukama agororotse, niwe rutare rwanje, nta karenganyo kari muri we. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana, haleluya, amen. Abana b'Imana, tugeze ku izaburi ya 92. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo intungane ikengurukira umukama. Umuntu mwiza, umuntu w'intungane, umuntu w'umunyamahoro akengurukira umukama. Ingene canke natwe twoza turakengurukira umukama, haleluya. Ubwo rero akarongo ka mbere karavuga ngo ni izaburi, ni ururirimbo rwo ku munsi w'isabato. Ngo ni izaburi, ngo ni ururirimbo rwo ku munsi w'isabato. Isabato rero rimwe na rimwe iratera ikibazo mu bantu, na Yezu isabato yaramuteye ikibazo. Mbese murabizi neza ko Yezu no muri byinshi byatumye abambwa n'isabato, yarabambwe kubera isabato. Murazi ko bagiye bamutega imitego ku munsi w'isabato akijije umuntu, bikaba ingorane no gupanga kwica Yezu byaje biturutse ku isabato, kuko yakora no ku isabato. Imana yo mwijuru tube hafi cyane. Mugabo bavuga ngo ni ururirimbo rwo ku munsi w'isabato. Urumva rero, reka tuzirikane twumve n'ibindi bikurikira. Ni byiza gukengurukira umukama no gucurarangira izina ryawe rudasumbwa. Ngo ni byiza gukengurukira umukama, ngo ni byiza gucurarangira izina ryawe rudasumbwa, gucurarangira Imana. Gucurarangira Imana, kuvuza inanga,
kuririmba, guhibongoza, gukengurukira umukama ngo ni byiza. Gatatu aravuga ngo kumenyesha ubuntu bwawe bugica n'ubudahemuka bwawe ijoro kurindi. Haleluya, amen. Bana b'Imana, iri jambo rirakomeye. Kumenyesha ubuntu bwawe bugica, kumenyesha ubuntu bwawe bugica. Hari benshi ngaha mu isi iyo bukeye babyuka biruka cyangwa babyukira kuri telefone, badashobora kubyuka ngo baganire n'Imana, babanze bashimira Imana, babanze bumve ko koko aho baraye bararanye n'Imana. Hari n'abaraye barakangagurika, hari ababa baraye barimvira bahabara canke se ibintu byo kugira nabi. Ariko umukristo nyamukristo, umuntu yubaha Imana nk'uko twabibonye ngo ni ururirimbo rwo ku munsi w'isabato, ni byiza gukengurukira umukama. Umuntu yemera Imana by'ukuri akengurukira Imana mu gitondo cya kare akibyuka, agashima Imana, akabona gupanga izindi programa agomba kugendera ko kuwo munsi wose. Turabandanya n'ubudahemuka bwawe ijoro kurindi, ngo n'ubudahemuka bw'Imana ijoro kurindi bugica ukengurukira umukama usenge. Hanyuma no mwijoro, ijoro kurindi mwijoro ugumusenga. Mu by'ukuri niko kuri jewe mbyutse mwijoro ncamura ku rumenyetso rw'umusaraba, naho naba ngomba kuja kuri toilette ndinze mbyuka nyene ncasenga nyene nkakora ku rumenyetso rw'umusaraba. Nta yandi majambo nirirwa ndavuga. Gukora ku rumenyetso rw'umusaraba byonyene niko nukwemera Imana iri hose ibirikira na kwemera ufise, gutuma wumva ko gukora ku rumenyetso rw'umusaraba ari ikintu gikomeye muri wewe, ari icyubahiro uri kuraha Imana. Haleluya, amen. Murumva rero ko no mwijoro dukwiye kwama turiko turakengurukira Imana, tuyininahaza, kuko murazi ko ibitero by'abadayimoni bikara cyane mwijoro, n'ibisuma n'abaja gusambana n'ubwicanyi byinshi bikunda gukorwa mwijoro. Kane, mu kuvuza inanga y'imirya 10 n'ikembe no mu kuvugira umuduri. Kuvuza inanga, ikembe, imyironge, kuvugira umuduri. Mu muduri murazi ukuntu abavuza umuduri baba bariko bararirimba uturirimbo nyene n'abisi barabigira, n'abijuru kandi abemera Imana barabigira bagakengurukira Imana mu muduri. Murumva rero ni byiza ko tubikorerega, si kubikora ku masengero gusa, no muhiri iwacu turabikora. Mbanje no gushimira Imana, nari imaze iminsi ntategurira ngaha, ariko ubu murabona nagamutse kubera Imana. Rero jewe iyo ni ngaha turiko turasenga n'abana, burya ngaho hari ingoma n'akantu k'akamodoka, nuko ndi kuremba ndakaberetse n'inkoni agati, turakubita tugakoma amashi tukaririmba. Hari ibitabo by'indirimbo tukaririmbira Imana, nizije mu mutwe zikizana, hari nizo ndarota. Rero ni byiza ko twama turiko turaninahaza Imana. Gatanu, kandi ngira nihutishe kuko zaburi ni ndende, kandi nkako mukama waranejereje kubera ibikorwa byawe, ndatera impundu ibyo iminwe yawe ikora. Ngo arashima Imana ko Imana yamunezereje, ngo aratera impundu agashima Imana kubera iby'iminwe y'Imana yakoze. Uravye isi, njewe nanje nama ndiko ndashimira Imana, nkaraba hirya no hino, nkaraba iby'Imana yagiye inkorera, nkarushirizaho gutera haleluya no kuririmbira Imana. Raba nawe ibyo woshimira Imana, urashobora no kuyifondera ururirimbo ruzananye ibyiza Imana yagukoreye. Gatandatu, ese ukuntu ibyo wagize bihimbaye mukama, ese ukuntu ibyiyumviro byawe bishingiye kure rwose. Ibyiyumviro by'Imana bishingiye kure rwose, kuko Imana nimeze nk'abantu. Abantu ni twebwe, iyo umuntu akugiriye nabi uca wumva umenga iyo wari Imana wamukorera ko bikagaragara, ariko Imana yo twihanganira byinshi, kuko hari igihe mba ndiko niyumvira ati nakukuntu amemukiye Mana,
ukamenga iyo uba uri Imana wacu bigaragaza. Ariko nanje canke nawe ntiwiyumvire ko hariho amafuti Imana ikikwihanganiye yo garagaza nawe ukamaramara canke bikakubera ibindi canke ugapfunga. Rero Imana yo mwijuru ibyiyumviro byayo ni birebire cyane. Imana nimeze nkatwe, tuze turaho umwanya Imana, hanyuma ntitukigereraho Imana itaduhaye kugera. Umuntu w'ikigugu ntabimenya, ikizeze nikibitegera. Umuntu w'ikigugu ntabibona, ikizeze nikibitegera. Nibyo koko hariho abantu benshi bize baminuje canke mbere barenga no ngaha tubona mu birere, ariko batabibona, ahubwo baca bumva ko bobo bagunduye ibi bagunduye biriya ari bo Mana, bakiha umwanya atari wo. Rero bana b'Imana, Imana yacu ni Imana ikomeye cyane. Ibijuju ntibishobora kubona ibyiza by'Imana. Nayo Bikira Mariya we yavuze ngo kuko yabihishuriye ibintazi akabihisha abazi ubwenge. Rero abantu bazi ubwenge ni byaranabacanze, kuko hariho batamenya neza Bikira Mariya uwo ari we n'umwanya akwiye, batamenya Yezu uwo ari we n'umwanya akwiye, abandi ngo Bikira Mariya n'umugore nk'abandi. Rero kubera ko Imana yonyene niyo Mana ifise, mbega nta muntu nta naruke noneho Jesi noronka nuko nabivuga, ariko icyo novuga nuko dukwiye kubaha Imana no kuyishima no kuyininahaza no kuyibwira abatayizi kugira bayimenye, bamenye kugira neza kw'Imana. Aleluya, amen. Cumi havuga ngo nkakoraba abasi bawe Mukama. Ariko aravuga ati Imana iraba abasi bayo, raba abasi bawe bariko barahona. Uwo muntu wewe yarabona abasi b'Imana ingene bariko barahona, akabona ingene abasi b'Imana. Hari igihe umuntu yitigitura akavuga ngo ni Imana ari Imana, ngo niyobyemera, ngo ni Imana niyobyemera. Rero abantu buri Imana ni igitangaza. Ubwato bwa Titanic kubazi gukurikirana cyane gusesambura, ubwato bwa Titanic nibwo umunsi bwari butangiye gukora buhagurutse, bwari butwaye abantu ibihumbi n'ibihumbi, amajana n'amajana. Mbega barenga igihumbi, benshi cyane. Hanyuma abanyamakuru bariko barabazana bwo bose wabwo bamubaza ibibazo. Hari naho bamubajije ati mbega murizeye neza ko ubwato bukomeye atakibazo? Mbega nawe yavuze ngo ni Imana ari Imana, ngo ntiyobyemera yuko nyimba ngo bwogira ikibazo. Yumva nyene ariko arirata rwose ko yakoze ibintu by'igihangange, yuko ni Imana ari Imana itobumena. Bamaze kubwinjira bagiye, bwisanze bwakwamye, abantu baratikira, ariko abagiye bararokoka nibo batanze inkuru, ni nabo batumye video isoka neza y'ingene byagenze. Rero bana b'Imana, nta kwigira igihangange, kubera uko byogenda kose iyi si ntoya cyane, iri mu rutoke, iri mu kiganza cy'Imana. Nta muntu n'umwe mu isi, kandi nibyo namwe mubona, abantu barigira ibihangange bw'amaherezo ni mu kuzimu. Umuntu akigira igihangange agahereza nabi, wagapfapfana nabi cyane, nyene ibintu bikamuzambana. Twiyubahirize, twubaha Imana kugira natwe Imana izotugirire neza. Aleluya, amen. Abakora icyaha bose bariko barashwiragira, ngo abakora icyaha bose bariko barashwiragira. Izaburi kweri niyo mu gihe cy'ubu hari ibintu byinshi, kandi ubona ko abakora icyaha kweri bashwiragira ku mugaragaro, ukabibona, kandi bariko barahona, umuntu abibona. N'akarorero muramaze kumva ko hariho indwara zitera mu bantu bamwe na bamwe bivanye n'ubugome baba barimo. Imana yo mu ijuru dutabare cyane. 11 watumye nega umutwe nk'imbogo,
mboberezwa amavuta mashasha. Ngo Imana uwo muntu arihaya ntibatubwiye uwo ari we, ariko umuntu uwo ari we wese yumva ko anezererewe Imana ararema ururirimbo canke ararema amajambo aganira n'Imana, haba mu gatondo canke ku mugoroba canke agirage ibintu nk'ibyo. Rero n'uyu arashimira Imana yuko ngo yatumye ngo anega umutwe ngo nk'imbogo, ngo bituma ngo aboberezwa amavuta mashasha. Umva nanje ndavye kweli, nanje ndumva muri jewe ko neza umutwe nyene, nkamenya ati uko biri kose Yezu ariko arambona, abariko barampama, abariko barangwanya, abariko barangirira nabi baribaza. Jewe igikuru ndazi neza ko ndi kumwe n'Imana, ndazi ko Yezu ankunda ari washigikiye. Haleluya, amen. Ishimikize Yezu, wishimikije ko mwijuru bariko barakuraba, baje bariko barakwimbira ikiyobo, hari igihe haribo bokigwamo. Imana yo mwijuru dutabare cyane, ariko ngo dusengera abaduhama, dusengera abasi bacu. Hari igihe umwasi wawe umusengera agahindukira akaza mugasubiraza hamwe cyangwa agahindukirira Imana. Haleluya, amen. Kandi ngaha avuga ngo mboberezwa amavuta mashasha. Aranezerwa akumva neza ko amerewe neza, wakaboberezwa amavuta mashasha. Ariko se ni sibitangaza se? Nane ndashima Imana. None Imana jewe niyo yampaye amavuta ikambobereza amavuta kugira ndayikorere. Ubwo rero nawe Imana izokubobereza amavuta, canke yarayakubobereje, canke hajya tugenda gukomezwa, kubatizwa, bijya byose kubera kwemera kwawe niko gutuma usigwa amavuta. Haleluya, amen. 12 ijisho ryanje rihanze abangenza. Ngo ijisho ryiwe rirahanze abamugenza, arabona abamugenza. Amatwi yanje arumva abampagurukiye ngo bangirire nabi. Amatwi yiwe aramenya abamuhagurukiye ngo bamugirire nabi. Nawe nuko niyo mpamvu iyo uri kurasenga mu gitondo cyane, uri kuryama, uri kuraja kuryama, ariko cyane cyane mu gitondo ushobora gutekereza ko hari abantu bakugwanya, bariko baraguhahaza ku kazi ukora, bariko baraguhahaza ku itongo ryawe se, ku nzu yawe se, ku bintu ku mugabo wawe cyane ku mugore wawe se. Rero uburorero ni bwishi, ariko urabibona n'amaso yawe. Nimba ubibona n'amaso yawe, nta wundi wo guhamagara ngo akugwanirira atari Imana, kuko wowe ugiye kwigwanirira ari ingufu zawe wumva ko ufise cyangwa ufise abantu bo ku ruhande bo kugwanirira, ntacyo uzoshikako utabwiye Imana ngo abari kugwanirira. Bwira Imana abariyo ikugwanirira. Hanyuma kandi amaso yawe arabona bagomba kukugirira nabi, cyangwa amatwi yawe akumva ibyo abantu bariko baragupanga imigambi mibi. Nibyo koko, bwira Imana abari kugwanirira, abariyo yegeza kure ayo majwi y'abagome bariko barapanga kukuroga se, bariko barapanga ingene baza kugushira mu kaza kunywa canke mu nyuza kurya, bariko barapanga uko baza kugutega mu nzira, uko bakwabura umushatsi canke bagutwara gahuzu wambaye. Ibyo byose n'ubugome. Hari gihe ushobora no kubyerekwa, Imana ikakwereka ibintu, imigambi mibi abantu bariko baragupangira. Rero Imana ikabikwereka. Haleluya, jewe ndabivuze kubera ko nanje byama bishika, Imana ikanyereka imigambi mibi abantu bariko barampangira. Rero ariko Imana irinzi bikwereka ibiri kirakugwanira, mugabe irashaka nawe ukomere, usenge, mbese usenge, Imana ikube hafi. Haleluya, amen. 13 avuga ngo intungane ishurika bwa kigazi igasagarara nk'isederi yo muri Libani. Ngo intungane birashurika nk'ikigazi. Abantu benshi mu barazi ibigazi byamamamesa. Ngo agashurika amashurwe ngo nk'isederi ryo muri Libani. Muri Libani naho nzi mugabo amasederi bamwe murazi ingene agira utujwari twiza canke amasederi ingene
abameze. Okay, uwo ni umuntu w'intungane. Kubera iki? Si ugushurika amashurwe bijya, ariko niko karorero. Kubera intungane irafasha aboro, intungane irafasha abagowe, intungane irafasha imfubyi, irafasha abari mu gasho, irafasha, iraremesha abagwaye, iraremesha abihebuye. Intungane ikora ibintu binezereza Imana, gutyo igasagarara nk'aya mashurwe, igashurika amashurwe, igasagarara nk'ibigazi, nk'iryo sederi ryo muri Libani. 14 ababaditswe mu ngoro y'Umukama bashurikira mu birimba by'Imana yacu. Aleluya! Ngo babaditswe, abatewe mu ngoro y'Umukama. Ababaditswe, kubadika nukubadika imivyaro y'intorese, imivyaro y'amavoka, imivyaro y'ikawa. Kubadika gutera ikintu. Mugabo ngo n'abantu bemera Imana babaditswe mu ishengero ry'Imana canke mu ngoro y'Imana. Hanyuma nyimba barabaditswe mu ngoro y'Imana, baca bagira iki? Baca bampa ivyamwa vyiza. Ababaditswe mu ngoro y'Umukama bashurika mu birimba by'Imana yacu. Ngo bashurika mu birimba by'Imana yacu, gushurika nyene kwama ivyamwa byiza, kubigisha ubutumwa bwiza, kuvuga ijambo ry'Imana, na bya bindi byose namye sigura byo kuremesha abandi no kubakira abagenzi bacu ibintu nk'ibi. 15 no mu busaza bazokwama ivyamwa, babyibuhe kandi batotare. Ngo n'igihe bazoba bashaje arabatama, ngo bazama ivyamwa. Hariho abatama bisazira mu mahoro n'abatamakazi bisazira mu mahoro. Ugasanga ndibuka nyogokuru wanje ukuntu n'abakwa nyogokuru agiye kurima yabanza wabona ashitse mu murima, kandi ngo mu gitondo yasenza avyutse nabo yarashika mu murima, ukabona arahagaritse isuka nk'uko, hanyuma akayihagarika ku kuguru canke akayirambika mu murima. Nkabona akoze ku rumenyetso rw'umusaraba, nkabona aradondaguye utujambo, hanyuma agaca atangura akarima. Niyo mpamvu na jewe iyo ngiye kwivura y'umuduga nkora ku rumenyetso rw'umusaraba, ati Yezu ndizigiye neza ko ari wowe uri kuri vura yanje, ari wowe uri kora tudarayivinga. Rero ni byiza n'ukuri, birarinda, kuko jewe hari igihe ndanaraba mu nzira ngenda ndacamo nkabona imbere yanje baragonganye, nkabona ibikini, ariko nkaraba jewe ukuntu nta n'ubwenge bwinshi menya, ariko nkaraba ukuntu Imana indengera, nkumva nyene nkavuga ni Imana nukuri, aba bana ni Imana, turi mu munezero pe. Rero no mu busaza bazokwama ivyamwa, babyibuhe kandi batotahare. Abatama n'abatamakazi bakuze bubaha Imana, no mu busaza bazohanura neza bungiru. Ariko sinkababatama twabonye bamwe bahemukira Suzana. Ntuze Daniel yavuze ngo icyaha cyatumye muzana n'ubuhanzi biki. Rero abatama bakuze neza no mu butama no mu bukecuru bagumara abantu bemera Imana. 16 kugira ngo bamenyeshe ko Umukama agororotse, niwe rutare rwanje, nta karenganyo kari muri we. Ngo batama nyene bamenyeshe urukundo rw'Imana, kugira neza kw'Imana, mbese ngo nta karenganyo kaba muri bo. Bana b'Imana rero, Imana yacu ni nziza cyane. Twipfuze kuzosazira mu busa, igihe tuzoba twabaye abasaza, tuze dusazire mu ngoro y'Imana, tuze dusazire mu rukundo rw'Imana. Kubera hariho abantu bapfa bakabajana kwirimbi, hakaboneka ibimenyetso ko uwo muntu arangije neza. Ukumva baranavuga ukuntu yari umuntu yitaha abandi, ukuntu yubaha Imana, ukabona ko habonetse ibimenyetso kabisa ko atakabuza Imana yamwakiriye neza, yagiye ahantu heza. Aleluya, amen. Bana b'Imana rero,
twige gukora neza, twige kumenya gusenga, cyane cyane izaburi ikwibutse gusenga buri gihe mu gitondo. Ntukabyuke ngo uve mu nzu udasenze. Hadi ubyutse mu gitondo banza usenge. Nagira igihe kuvuga ngo banza ukore ku rumenyetso rw'umusaraba, ariko hari abadakora ku rumenyetso rw'umusaraba kandi basenga Imana yacu byagiye mu ijuru. Rero igikuru ubanze Imana mu kanwa imbere yo gushira ikirenge hasi, imbere y'igitanda cyangwa imbere yaho uryama cyangwa imbere y'umuryango usohotse, kuko ntuzi ibyo baguteze. Ariko niwasengura bitegura mu izina rya Yesu Kristo, bifite nine bipfapfane. Ababigize baza bakomeze bibaza babura ingene byagenze, kumbe kubera abamarayika b'Imana barabikuye, kuko wahamagaye Imana ibikure. Haleluya, amen. Bana b'Imana, zaburi twigejeje ngaha. Umukama Imana bayezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Muze mugire weekend nziza, murakoze. Ku izina rya Data, rya Mwana, rya Mutima Mweranda, amen.